Shalom shalom yakunze imigisha Rhapsody de Realite. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 kwezi k'umunani mwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi. Kristo umwana w'Imana nzima. Turasoma muri Matayo 16 ku murongo wa 16. Simoni Petero amwishura, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ningira akamaro gutahura neza izina Kristo n'uburyo izina ry'ikigiriki Christos ryahinduwe mu Gifaransa kandi rikaba rikomoka mu ijambo ry'Igiheburayo Mesiya. None Mesiya bisobanura iki? Bisobanura Imana muntu, umukiza. Nico gituma Yesu yitwa uwasizwe, no kuvuga Mesiya, Imana muntu. Dufatiye ku buhanuzi bwa Mose hamwe n'ubw'abandi bahanuzi, Abisirayeli bari baratawe ko Mesiya ari we Mana muntu yazanywe no kubakiza. None nugukizwa uko bari barindiriye gukizwa guheza, uko akizwa mu bibi vyose no muri vyose byari byarabangamiye umuntu. Kubera ko Abayuda biyumvira gutyo, ni kubera ko bari bazi yuko umuntu yari yarononekaye. Bari bazi inkuru yo kugwa k'umuntu muri rya tongo rya Edeni inyuma yo kwija itegeko kwa Adamu. Nico gituma bemera ko Imana muntu umukiza ari we mukiza w'ukuri kandi ibihe vyose, ari we wenyene yarashoboye gukura umuntu mu buja bwa Satani no mu kononekara kwari kwarinjiye muri kamere yiwe. Bibiliya ivuga ngo umutima uribesha kurusha ibindi vyose, ugwaye ingwara itavugwa ninde yoyimenya. Nico gituma umuntu yamenya ko akeneye gukizwa muri we nyene, ni ukuvuga gukizwa iyo kamere yari yaraguye. Kubw'ivyo barindirana igishiko kuza kw'Imana muntu ari we Mesiya. Nico gituma bamwise uwasizwe. Suko batari bazi ivyerekeye gusigwa amavuta, bari bazi ko Mose yari yarasizwe kandi ko n'abaherezi basizwe. Bari bazi kandi ko abami nk'akarorero Dawidi mbere na Sawuli hamwe n'abahanuzi bose bari bararonse gusigwa amavuta. Uko gusigwa amavuta bari bakoze neza. Nico gituma batavuga gusa umuntu yasizwe amavuta, ahubwo barindiriye Imana yahindutse umuntu ari we Mesiya. Ico nico bari biteze. Ariko ikibabaje aho yaziye ntibamumenye. Bibiliya ivuga ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Yesu niwe Mana yabaye muntu, niwe Kristo. Si umuntu yasizwe amavuta gusa, ahubwo niwe yazanye kubohorwa kwa burundu. Muri we warabohowe ububi bwose hamwe na kamere k'umuntu kaguye mu caha, winjiye mu bugingo bushasha. Ntukirondera kubohorwa, waramaze kubohorwa. Yaduhijije ububasha bw'umwiza dushira mu bwami bw'umwana we akunda. Ntukiri mu rutonde rwa kera rw'ubuzima bw'abantu, uri cari mu gishasha. Kubera Kristo Imana yabaye umuntu ari we yakubohoye. Imana ishimwe. Twaje muri cya kabiri ari isengesho. Data wo mwijuru, ndagushimira kubw'ihishurwa rya Yesu Kristo, Imana yabaye umuntu kandi akaba umukiza wanje mukuru. Ndabaho nzi neza ukuri, narinjiye mu bugingo bushasha muri Kristo, ubuzima bw'ubwiza n'ubutungane. Ndagendera muri uko kuri uyu munsi nejo mu izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.